uno munsi rero dufise amakuru meza, dufise ayo makuru yo kubabwira yuko twabonye Imana, twarabonye Imana, twarabonye Imana. Reka tutangure n'intahe uyu ico uri mu munsi wa. Ja, wir haben Gott gesehen, wir haben Gott erlebt. Heute ist ein schöner Tag. Wir werden anfangen mit einem Zeugnis. Als meine Frau schwanger war zum zweiten Mal, war das so, oh, es tat weh und ja, es tut weh hier, es tut weh und ich weiß ja nicht, ja, man hat den, der will platzen, ja. Und dann sind wir zum Arzt gegangen. Uyu munsi ni umunsi mwiza, uyu munsi turafise inkuru nziza yuko twabonye Imana. Muri ubwo kuvuga ko twabonye Imana, turatangura n'igishingantahe igihe umukenyezi wanje yari yibungenze ku nda ya kabiri, byari bitoroshe. Dann sind wir zum Arzt. Twaragiye kwa muganga, hama muganga araraba aragira ibipimo. Aber vorher hat er gesagt, ja, das haben Sie gehabt, Madame, das ist Weihwasser doch. Yabwiye umugore wanje wanyoye amazi menshi. Ja, ndayoyotse amazi. Dann haben die lange untersucht und ein Arzt hatte vielleicht 8 Stunden da dran geblieben. Umuganga umwe twagumyeho umwanya muremure, yamaze amasaha 8 ariko aragira ibipimo. Und dann hat er gesagt, Sie sind schwanger. Aber ich kann das nicht bestätigen, da müssen Sie zum Arzt, zum Krankenhaus gehen, Sie werden das bestätigen. Und wir sind dahin gegangen und sie haben tatsächlich bestätigt, dass sie schwanger war. Das war nicht alles. Während dieser Schwangerschaft, sie hatte mehrere Probleme. Und dann einmal kam, dass man gesagt hat, ja, wenn das Kind auch geboren wird, der wird kein Herz haben. Wir haben einen Rat für Sie. Und wir haben gesagt, wir haben einen Rat, einen Vorschlag für Sie. Mach das weg. Wir haben Nein gesagt. Wir haben gesagt, wir vertrauen Gott. Und dann das Ergebnis. Ist unsere Tochter, die ihr seht, hier ab und zu mal oder auch. Es passiert häufig, dass man kommt an einen Punkt, wo man sagt, oh, jetzt geht das nicht. Aber hab Vertrauen. In Burundi oder in anderen Ländern ist kein Geheimnis. Man hat sehr diese Mühe gegeben, um zu studieren. Und dann bekommt er ein Zeugnis.
Dann bekommt er nach der Studiumbeendigung hat er ein Zeugnis. amaze kwiga amashuri akayaheza araronka diplome. Und dann kommt der Teufel, ja, ich möchte dir eine Arbeit geben, aber die Bedingung, du musst sündigen. Ya, ariko shetani naho nyene ntakureka wamaze no kuronka n'iyo diplome bitoroshe, akavuga ati shetani akaza ati jewe ndaza ko ndaguha akazi ariko ubanza gucumura. Aber wenn du Gott gesehen hast, Ariko iyo wamaze kubona Imana, wenn du Gott erkannt hast, iyo wamenye Imana dann wirst du Nein sagen. uzovuga uti oya. Gott segne euch. Bari bahetse ati Amen. Entschuldigung, das war nicht unsere Vorbereitung, aber war notwendig. muradutunga sivyo twateguye ariko byari bikenewe. Unsere Predigt von heute Inyigisho y'uyu munsi ist woher oder woher und wohin. Tu weiter, ihr tut. Ja? Woher oder wohin. Ja? Ein Mensch umuntu umwe wurde von Gott erschaffen. yaremwe n'Imana. Ja? Gott schuf die Menschen. Imana yaremye abantu. Wir können das lesen in 1 Mose. Turashobora kubisoma Itanguriro 1:20-28. Wer schnell ist, kann das lesen. Uwonyarutse ushobora kubidusomera. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo. Mu ishusho y'Imana niho yaremye irema abantu. Maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira ate ndabaha ibyatsi byose byama utubuto biri ku isi yose n'igiti cyose cyama ivyamwa birimwo imbuto zavyo bibabere ibyo kurya byanyu, kandi ibikose ku isi mu kirere byose n'ibyikwega hasi byose biri mu bugingo mbihaye ibyatsi bitotahaye byose ngo bibe ibyo kurya byabyo biba kuno. Nuko Imana yihwe ibyo yaremye byose kandi byari byiza cyane. Okay. Murakoze. Vielen Dank. Also, es ist ja für viele Leute, sie glauben nicht mehr, dass Menschen von Gott geschaffen wurden. Muri kino gihe abantu benshi batacemera yuko ari baremwe. Das finde ich schlimm. Biragoye, ni bibi. Aber in Johannes, Ariko muri Yohana, das Evangelium von Johannes, 1. Kapitel, muri Yohana wa mbere, das war davor. reka dusome ingene byari bimeze imbere. Da steht am Anfang, das war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dusomere uyu murongo wa mbere, igice cya mbere, umurongo wa mbere gushika kuri kane. Nasoma Kiswahili. Dusome. Uko jambo yihinduye umuntu Yesu Kristo. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Amen. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Okay, vielen Dank. Das ist das.
am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja, wir müssen wissen, Tutegerezwa kumenya als Gott die Menschen geschaffen hat, igihe Imana yarema abantu es gab schon eine, sagen wir, einen Rahmen, eine Situation, wo er einen Menschen schaffen könnte. yari yaramaze nko gutegura aho umugeni azoshobora kurema Ich habe durch die Bibel, ich bin durch die Bibel gegangen, um zu sehen, was ist dann denn, was hat Gott gemacht wirklich? naragendoye muri Bibiliya ndaraba ega Imana yakoze iki by'ukuri. Und hier in Jeremia 10,12 habe ich das gelesen. Durch seine Kraft, Gott hatte die Erde einfach erschaffen. Yeremiya In Jeremia 10,12. muri Yeremiya 10 versi ya 12. Dass man dann wird dann danach gelesen. Okay. Ja. Und dann in Jeremia 32,17 steht da, ach Herr, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft. No muri Yeremiya 32 umurongo wa 17 Ja, das können Sie lesen. Jeremia 10,12. Masome Yeremiya 10 umurongo wa 12. Und der andere ist Jeremiya Jeremia asome Yeremiya 32, 32 17. umurongo wa 10. Yeremiya 10 ku murongo wa 12. Rurema niyo yaremesheje isi ubushobozi bwayo ikayishimangisha ubwenge bwayo ikaganzura ijuru ukumenya kwayo. Iyo ishize ijwi hejuru haba gusuma kw'amazi yo hejuru. Okay, ist gut. Der nächste, also Gedanke. Ukurikira asome Yeremiya 32 umurongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Ntewe mwami uhoraho, erega ni wewe waremye ijuru n'isi, ubiremesha ubushobozi bwawe buhambaye n'ukuboko kwawe kuramvuye, nta kintu na kimwe kikunanira. Ja, danke schön, Gott segne dich. Im Psalm 24, 1-2 steht das, dem Herrn gehörte die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, und den er hat ihn gegründet über Meer und befestigt über den Strömen. Muri Zaburi 24 umurongo wa 1. Zaburi 24 dusome ngo wa mbere gushika kwa 2. Isi ni y'Uhoraho n'ibiyuzuye n'abayibamwo, kuko ari we yashize amatangiro yayo kubiya, yayihamangiye ku mazi menshi. Ninde azoduga umusozi w'Uhoraho? Ninde azohagarara ahera hiwe? Amen, amen. Vielen Dank. Wir heißen willkommen, Bruder Barthélemy. Schön, dass du da bist. Turahaye ikaze mwene data Barthélemy. Wir freuen uns, dich zu sehen. Turanezerewe kukubona neza ko uri ngaho. Also, Byonyine kuba turi hano tukaba twashyize hano. wir haben jetzt gehört, Twumvise yuko Gott hat uns erschaffen. twamaze kumva yuko Imana ariyo yaturemye. Er hat die Erde, Niyo yaremye isi.
und was über die Erde und auf die Erde gibt, er geschaffen. Imana niyo yaturemye, niyo yaremye isi kandi niyo yaremye ibyuzuye kuri ino si byose. Das ist schon eine. Wir wissen Icyo ni erstmal, kimwe. woher wir kommen. Twamaze kumva iyo tuva. Wir werden uns noch die Frage stellen, Tuza gusubira twibaze ibibazo. wo wird man hinlanden? Iyo umuntu azoja. Okay, ganz simpel ist das, man kommt zur Welt, als ein Baby wie Seona, und dann wird, wenn die Chance hat, der wird heiraten, und dann später wird groß und wird da noch schlafen. Ja, ist das noch? Ja? Mu byoroheje mu majambo yoroshe turabye kuri uwo mubebe Siyona, umuntu aravuka agakura hanyuma agakura mu nyuma akazosinzira. So ist das. Niko bimeze. Man kann sie tauschen durch den Passage, die tatsächlich in der Bibel gibt. Man kann sie verirren. Imana urashobora guhinduka, irashobora guhinduka. Jemand kann sie tauschen. Umuntu arashobora kwibesha. Anhand dieser Passage, Welche Passage? der in Mose 3,19 und sie befindet, Mose, 1. Mose 3, Vers 19. Itanguriro 3:19. Diese Vers wieder zurückkehren zum Erdboden, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Itanguriro Itanguriro gatatu. Dusome, kwirirwa urabira akoya niko kuzoguhesha ibyo kurya, uzurinde usubira mu ivu, kuko ari ryo wakuwemo uri umukungugu, kandi umukungugu niwo uzosubiramo. Amen. Amen. Wenn man das so hört, und das ist, was die Leute sagen, okay, du wirst sterben und dann wirst begraben, und das ist vorbei. Ja? Iyo umuntu yumva turiko twumva bavuga ngo uzopfa hama baguhame bizoba birangiriye nyine. Ariko In uns, wir haben einen anderen Mensch. muri twebwe dufise uyundi muntu muri twe. Und dieser Mensch, dieser Körper, die ihr sehen wird, Iyo turaba uwo mubiri tubona twambaye, der wird vergehen. uwo mubiri uzovaho, uzogenda. Aber eine Person wird weiter bestehen. Ariko umuntu wacu w'imbere azobandanya abaho. Wir gucken in oder Philippa, Turabe muri Filipo, das ist von Philippa 3,20. turabe muri Filipo gatatu umurongo wa 20. Da steht Aho handitse ngo ein erstaunlicher Vers. Du Gerechte aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. harimo dusomera muri Filipo gatatu umurongo wa 20. Dusome abi Filipi gatatu ku murongo wa 20. Havuga ngo twe iwacu ni mu ijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe mwami Yesu Kristo azohindura imibiri y'ubufafara bwacu ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe. Okay, danke. Es ging darum, bei uns ist im Himmel, wo wir warten, wir warten auf Jesus Christus.
Ja. iwacu ni mu ijoro aho turindiriye umukiza Yesu Kristo. Paulus hat eine Geschichte geschrieben. Pawulo yaranditse Paulus hat eine Geschichte geschrieben. Pawulo yaranditse isomo. Nee, das ist stimmt. Also, er hat geschrieben in 2. Korinther 5. Yanditse muri Korinto wa kabiri gatanu. Wenn unsere irdische Zeit Wohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel Gott ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ist ewig. Muri Korinto wa kabiri gatanu umurongo wa mbere gushika ku w'icumi habiri udusome. turazi gatanu ku murongo wa mbere duce ku w'icumi, turazi yuko inzu y'urusago yacu yo ku isi inyubako iva ku Mana, inzu itubatswe n'amaboko, itazoshira yo mu ijuru, kuko tunihira muri uru rusago twifuza kwambikirwamo inzu yacu izova mu ijuru, namba tuyambaye tutazosangwa twambaye ubusa. Amen. 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 Das ist so, wir haben eine Zeltwohnung, ja, was wir tragen hier, was wir immer sagen, oh, der ist aber hübsch, alles, das ist diese Zeltwohnung, die abgebrochen wird. Aber da haben wir eine andere Wohnung im Himmel, einen Bau, der nicht von Menschen gemacht wurde, sondern von Gott. Turafise ihema twambaye umubiri twambaye w'abantu bavuga uri mwiza ni byiza, ariko turafise mu ijuru ihema ritakozwe n'intoki z'abana b'abantu. Tuzoja. Amen. Amen. Ja, in 1 Korinther 15 haben wir noch eine andere Passage, die uns das Ähnliche sagt. Muri Korinto wa mbere igice cumi na gatanu mirongo ine na kabiri gushika ku mirongo ine na kane. Er sagt uns, lass uns das, wir können das auch von Kibundi lesen. Nukuzuka kw'abapfuye ni nk'uko habibwa ikibora hazugwa ikitabora, habibwa igikengerwa hazugwa icicubahiro, habibwa hazugwa icinkomezi, habibwa umubiri w'inyama hazugwa umubiri w'impwemu. Asangwa hariho umubiri w'inyama hariho kandi n'uw'impwemu. Amen. Amen. Das ist alles, was uns, also Paulus, als man ihm gesagt, geh mal nicht nach Jerusalem, weil da wird man die töten. Er sagt, ja, ich bin auch bereit, vor Jesus zu sterben. Es macht keinen Spaß, vor Jesus zu sterben. Aho babwira Pawulo ati ntuje Yerusalemu, ubundi nawe aravuga ati jewe ndagenda, jewe nditeguye gupfa ku bwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Also heute ist ganz einfach, Uyu munsi biroroshe das Evangelium zu verkünden. ijambo ry'Imana kurivuga, Aber es kommt langsam eine Zeit, ariko biriko biraza buke buke dass igihe einige Themen nicht besprochen wird oder da dürfen. aho amatema amwe tudashobora kuyavuga. Aber vielleicht wir nicht, aber es wird kommen, dass Menschen wegen Jesus Christus leiden werden. Ngira ngo twebwe bizodushikira, ariko hariho bizoshikira kuko byerekeye kubera Yesu Kristo bakababaza. Ja. Ich habe eine gute Nachricht für euch.
ndafise inkuru nziza kuri mwebwe Alle bose Menschen werden aufstehen müssen. azazoza Amen. Ich das iyo ni inkuru nziza das ist mein Sagen mu buryo bw'abantu sa bimarira iki namba abapfuye batazuba n'ibintu tuzoba sollte keine Auferstehung geben, dann wären wir hier am Zeit zu vergeuden für nichts. iyo atari ukuzuka aha twari turi ngaha turiko turata umwanya wacu Den Aufstehen, alle ariko bose die gute bashatse wenn wir in Daniel lesen, kumukira bazokwitabura bamwe bikamurira mu maramara n'ibiteterwa bazi ubwenge bazokayangana nko gukayangana ko mwizana ry'ijuru ku bugororotsi bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Das ist für uns. Das ni ibyacu Ababibene werden wahr vor Freude, zum Feiern. Aber die anderen werden wahr vor Schmach und Schande. bazokira Wählen, wohin wollen. ni hashobora abantu gutora kumara In Matthäus 31 gibt es eine, wie Jesus erzählt, es wird geschehen, nachdem die Gericht stattfinden wird. In Matthäus muri Matayo 25, 25 es ist beschrieben, da gibt es eine Beschreibung, wie Jesus wird kommen und die Leute trennen, nachdem sie gelebt haben. Ich lese das vor. muri Matayo 25 Ja, das könnte sein. Wir werden 34 lesen und 21 zum Beispiel. Ja? turasoma 34 cyangwa 21 maze 34 maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye muragwe ubwami maze azobwira abari ibumoso ati mva iruhande mwavume mwe muje mu muriro utazima wateguriwe mu rwanizi n'abamarayika biwe. Letztendlich diese Feuer oder Feuer, die war nicht vorbereitet vor Menschen. Das war vorbereitet von den Teufel und ein Engel. Ja? ntabwo Imana ntiyari yaremeye umuriro abantu ariko yari yawuremye ku gashani n'abamarayika biwe Ja. Das ist ein Moment. Wir haben das gelesen. 41, denn er wird auch, dann wird er auch den zu Linken sagen, von mir, ihr verflüchten azobwira in das ewige Feuer, das den Teufel umleitet ist. Wir haben schon gelesen in dem Grund. Ja. Okay.
Wir gehen weiter und ich denke, wir kommen jetzt zu Ende. Langsam, das ist 2 Vers 1. tugira tubandanye kandi turiko turagera ku iherezo ku musozo. Wie werden Sie aufstehen? Wenn wir auferstehen. Mbega tuzozuka gute? Wir lesen in 1 Korinther Dusome mu Bikorinto wa mbere 15, 15 51. Ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba abapfuye bakazuka ishobora kuba natwe tuzohindurwa. Ja, es geht hier um Menschen, die Entrückung erleben werden. aho ne turavuga ngo azogaruka kujana ishengero. Da gibt es eine Passage, ja, da gleich sagt, Rero n'ubundi murongo uvuga ico ja, ist ja in 1 Thessalonicher, wa mbere aranguye hamwe n'akamo k'umukuru n'inzamba y'Imana, maze nibo bazokuzuka. Abazoba tuzoca duterurana usanga mu kibana nami. Diese Predigt wird nicht vielleicht 3 Teile, vielleicht 4 Teile. Das haben wir erste Teile gemacht. Wenn ihr noch habt, ihr könnt online auf unsere Website, unser YouTube-Kanal gehen. Da haben wir schon 2 Teile. Das könnt ihr schon davor haben. Aber ein Affe, ihr seid von Gott erschaffen worden. kuzoba mu bice gushika mu bice bitatu umurongo website yiwe ashobora kuraba iyo rero murashobora kuraba ariko ntimugire ubwoba mwebwe ntimuri inkende ntimuri basimo muri inkende muri abantu mwaremye. Im Schluss werden wir dann singen, ich weiß nicht, ob den singen. Mu kurangiza turaririmba Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yabiri kumwe nawe, turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yabiri kumwe natwe. Mana turagushimiye cyane kuri uyu mwanya mwiza wabanye natwe n'aya majambo meza waducuriye, urasubiye kutwemeza no kutwizeza kandi kutwibutsa no kudukumbuza ijuru. Watubwiye ko ari wowe watwiremeye kandi watweretse neza yuko utazotureka ko tuzoja udufise turi hafi yacu. Watwemereye, waduhaye inzu zigerekera, ariko abenshi babona iyo hejuru
ariko hari iyindi itazoshira, kandi ngo ntiyakozwe n'amaboko y'umuntu, yakozwe n'amaboko yawe Mana. Turagushima Mana kuko twizigiye kandi tubona igihe cose. Turagushimiye ku bitangaza wamudukorera, turagushimiye n'ubu no muri uyu mwanya data uri hano. None rero turakwinginze n'ubu umwe wese muri abo bose bumvise ubu butumwa, maze Mana harimo abari bamaze guta icizere, bakavuga bati n'uyu mubiri n'uwanje, reka ndawukoze ico ngomba, reka ndawujana hanaka nakari n'uwiwanje. Ariko bavyumvise uno munsi utugaragarije yuko uwo mubiri warawitayeho, uturemera n'ubundi utazoshira, kandi ngo hazogera igihe kindi tuze tugaragare neza, tububemwo abawubayemwo neza, abawubayemwo mu kwizera bazobeho mu mahoro, abazoba bakawonona nabo baze babe mu bihe bigoye. None rero Mana twebwe aho turi turashaka kuzoba mu bihe vyiza, turashaka kuzobakaka Mana yo mwijuru, kugira ngo sega b'amahanga iruhande yawe tuze duterwe n'isoni, ahubwo tuze tunezerwe no kubana nawe kuko watugiriye neza. Urakoze Mana ko duhaye amajambo uyu munsi. None rero turakweretse n'ibindi bice bisigaye, turakweretse ababene data bari ku murongo batashoboye gushika ngaha, tukweretse n'abandi bazobibonera kuri YouTube no ku bindi vyuma, maze Mana nabo uzubagirire neza. Aya majambo nabo bashikemo abakabu ntihagire uzira ahembwe na Satani, bure uwo mubiri wawe urashobora kuwukotaguza kuko ntaco umaze, uzobora. Oya, umubiri wacu ubora uzotuvako, ariko uriko udufasha kubaka